turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikaze mu makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Ndi muri studio ya gatanu ku ijwi rya Amerika. Mu Burundi abanywanyi b'umugambwe SNL batari ku ruhande rwa Agathon Rwasa yatanguje uwo mugambwe bamuvanye ku burongozi bwawo. Ni ngombwa rero twitegurire no kuja mu mahiganwa ya politike yimirije. Ndabasabe rero nidusubire gutakaza umwanya mu mari n'amajambo atagira mvura. Uyu ni Nestor Girukwishaka, niwe mukuru mushasha w'umugambwe SNL utavuga rumwe na leta y'u Burundi. Abaje baragira ibyo bagira muri kahise sivyo mwese muzi bakurikiwe na ibijuno munsi bitaniye none nabijya bagize muri 2009 muri 2010 bitaniye. Uyu nawe n'umushingamateka Agathon Rwasa bivugwa ko yakombowe mu burongozi bwa SNL. Mu Rwanda umuyaga mwinshi waraye usenyuye amazu wonona n'imirima y'abanyagihugu. Igisirikare ca Sudani canse gutanga agahengwe k'intambara. Umugambwe ANC umaze igihe ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ushobora gutakaza ibibanza vyinshi mu nama nshingamateka y'ico gihugu. Idonido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanya mwe hafi y'amaradiyo yanyu kandi musangwe ikaze nshuti bakunzi bacu. Amakuru yacu tuyohera ku mugabane wa Afrika. Muri Sudan aho igisirikare ca leta ciyamirije agahengwe ko mu kiringo c'iramazani ukwezi kweranda kw'abayisilamu kwatanguye uno musi mu rugamba kirimwo n'abiyonkoye kuri leta. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. General Yasser al-Attah aserukira igisirikare cy'igihugu yatangaje ku buryo butomoye ko atagahengwe kazoba mu kiringo c'iramazani kiretse hari bibanje gushikwako. Ivyatangajwe na General Yasser al-Attah vyerekana ko ingwano hagati y'inteko za leta n'inteko zayiyonkoye ko itariko irahagarara vuba. Abasirikare ba leta basaba ko inteko ziyonkoye kuri leta zizwi ku izina rya RSF ziva mu bice abasivile babamwo hamwe n'ivyo bahuriramwo. Biri mu masezerano yashitsweko mu biganiro vyabereye mu gisagara ca Jeddah muri Arabia Saudite mu kwezi kwa gatanu mu mwaka urangiye w'2023. Ivyatangajwe na General Yasser al-Attah vyerekana ko igisirikare ca leta kizokora ibishoboka vyose kugira amasezerano yapfunditswe n'amategeko vyubahirizwe. Yamara inzira y'amahoro iracarimwo ibibazo bikomeye. Inyishu y'inteko ziyonkoye kuri leta ku vyatangajwe n'igisirikare ca leta ntitomoye gushika ubu. Utwigoro twabaye imbere yaho two gufasha gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano muri Sudani ntaco twashitseko. Fidel urakoze. Muri Afrika y'Epfo amatohoza yerekana ko umugambwe uri ku butegetsi ANC uzotakaza ibibanza bitari bike mu nama nshingamateka mu matora mu kwezi kwa gatanu. Bikaramuka bigenze uko rero buzabubaye ubwa mbere kuva Nelson Mandela yatanguje umugambwe awushikanye ku butegetsi haraheze imyaka 30. Fidel turacari kumwe. Abanyafrika y'Epfo bazokwitaba amatora agenewe gutora inama nshingamateka nshasha ku itariki 29 y'ukwezi kwa gatanu. Iyo nama nshingamateka nshasha izoca itora umukuru w'igihugu azokwirikira. Ivyatojwe mu kwezi kwa kabiri n'ikigo Brenthurst Foundation gikorera mu gisagara ca Johannesburg vyerekanye ko abashigikiye umugambwe ANC muri Afrika y'Epfo ari ibice 39%, bari ibice 41% mu kwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'2023, mu gihe bari ibice 44% mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'2022. Hamwe umugambwe ANC woronka ibice biri munsi ya 50% mu matora mu kwezi kwa gatanu, uwo mugambwe wotegerezwa kugira urunani n'iyindi migambwe mito mito kugira ubandanye kuyobora Afrika y'Epfo. Ishusho y'umugambwe ANC yaratosekaye mu myaka 10 irangiye bivuye ku butunzi bucumbagira, urugero rutera gwiyongera rw'ubushomeri hamwe n'amarorerwa ya ruswa yabaye ndanse y'abategetsi bakomeye muri leta. Perezida wo muri iki gihe muri Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yaragerageje gusubiza umutamana umugambwe ANC hamwe no kunagura ubutunzi bw'igihugu kuva asubiriye Jacob Zuma mu mwaka w'2018, yamara ntivyamworoheye. Umuyaga nkuba wama wacitse mu gihugu. Ivyo vyerekana ukugena umugambwe ANC utaronsa neza abanyagihugu ibintu ngenderwa ko bakeneye. Mu kwezi guheze President Ramaphosa yaratangaje ko umugambwe ANC uzokora uko ushoboye kose kugira utorera inyishu ibibazo igihugu kirimwo niyo watsinda bikomeye mu matora ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu.
turacari ku mugabane wa Afrika. Leta ya Ethiopia n'abaserukira leta yo mu ntara ya Tigray uno musi kuwa mbere bagiranye ibiganiro bigamije gutorera inyishu ibibazo bigisigaye ku vyerekeye gushira mu ngiro amasezerano yo guhagarika ingwano. Ayo masezerano yatewe ku mukono mu kwezi kw'icumi ko mu 2022. Fidel Niyongabo n'ubu ni watubandaniriza ino nkuru. Amasezerano yatewe ko igikumu mu gisagara ca Pretoria muri Afrika y'Epfo yarafashije kurangiza intambara yihaye inkumbi yamaze imyaka 2 mu ntara ya Tigray. Hisunzwe ayo masezerano, umuhari Tigray People's Liberation Front TPLF mu mfunyapfunyo waremeye gushira ibigwanisho hasi, gusubiza abagwanyi bawo mu buzima busanzwe hamwe no gushikiriza igisirikare ca leta ibigwanisho bikomakomeye. Leta ya Ethiopia nayo yaremeye kongereza imfashanyo zigenewe abanyagihugu bo mu ntara ya Tigray, gukura inteko zo mu mahanga mu gihugu hamwe no gutanga amafaranga agenewe gusubira gusanura ivyononekaye mu bice vyasinzikajwe n'ingwano. Yamara abayobozi b'umugwi TPLF bagirije leta ya Ethiopia ko itubahiriza amasezerano yapfunditswe kandi ko yanse gushira mu bikorwa ingingo nkuru ziri mu masezerano yahagarikiwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Olusegun Obasanjo yahoze ari perezida wa Nigeria na Uhuru Kenyatta yahoze ayoboye igihugu ca Kenya bariko barahuza impande zose mu biganiro hagati ya leta ya Ethiopia n'umuhari TPLF. Hejuru ya Amerika turabandanya n'amakuru y'irya nino ku isi ku yindi migabane. Aha muri Amerika, President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ahava ashikiriza ijambo abakuru b'amareta atandukanye ya Amerika n'abandi bategetsi b'inzego zo hasi baharugwa amajana n'amajana. Ni mw'ikoraniro rihava ribera aha Washington DC. Fidel Niyongabo. Mu ijambo ryo mu gikorwa co kwiyamamaza yashikirije ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu gisagara ca Atlanta muri leta ya Georgia, Perezida Biden yaragabishije ku vyerekeye inkurikizi zikomeye hamwe Donald Trump yahoze ari perezida yotsindira ikindi kiringo mu matora rusangi azoba mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka. Perezida Joe Biden agira ati, My lifetime has taught me to embrace the future of freedom and democracy, and Trump and I have a very different value set of it in obvious already. Ubumenyi nagiye nunguka mu mirimo yose nagize bwanyigishije gushyira imbere ahazaza harangwa n'ubwigenge na demokarasi. Jyewe na Trump turangwa n'imico itandukanye. Niba mutarabibona, imico yanjye ifatiye ku migenzo iranga Amerika, ibindi bice by'isi bitureberaho nk'urugero rw'indangagaciro z'ubuntu, ukuri n'uburinganire kuri bose. Nyamara twese tuzi ko Donald Trump abona Amerika mu buryo butandukanye. Abona Amerika irangwa n'ishyari no kwihimura. Jyewe sibyo bindanga, kandi sibyo bibaranga namwe banyamerika. Donald Trump nawe nyene yaratunganije ikoraniro ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye muri leta ya Georgia hafi y'igisagara citwa Rome. Yagirije Perezida Joe Biden ku vyerekeye urupfu rwa Laken Riley, umunyeshure w'imyaka 22 yiga ivyerekeye ubuvuzi yishwe mu kwezi guheze mu gisagara ca Athens muri leta ya Georgia. Umwimukira yinjiye muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko yarahagaritswe inyuma y'uko yagirijwe ko ari we yamugandaguye. Donald Trump yagize ati, Laken Riley yari kuba akiri muzima muri iki gihe iyo Joe Biden atari kuba yarafunguye n'imipaka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akareka inkozi z'ikibi ibihumbi n'ibihumbi kwinjira mu gihugu. Leta ya Georgia yaragize uruhara rukomeye mu ihiganwa hagati ya Biden na Trump mu mwaka wa 2020. Biden yatsinze muri iyo leta n'amajwi arenga gato y'ibihumbi 11,700. Imigambwe yompi uko ari ibiri y'abademokrate n'abarepublika iriko iritegurira irindi higanwa aho bategetsi basa n'abanganya amajwi aherutse gutohozwa. Harakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo kuri amakuru y'irya nino ku isi yaduteguriye akaba ahejeje kudushikiriza. Ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Imiyaga y'igihuhusi yarayisenyuye amazu arenga 15 mu gihugu c'u Rwanda. Imbere ko duca tugaruka kuri iyo nkuru n'iyindi tuyabafitiye ku vy'umutekano wa Republika ya Demokarasi ya Kongo, tubanze gato tunyarukire mu Rumonge, aho uno musi abanyarumonge mu ntara ya Rumonge co kimwe n'abayisilamu bose bo kw'isi batanguye ukwezi kw'amapfungo bita Ramazan. Mu Burundi rero abanyagihugu muri iyo ntara ya Rumonge, imwe mu zibarizwamo abayisilamu benshi mu gihugu, bavuga ko batazokoroherwa kuko ibiciro vy'ibiribwa
biribwa vyaduze. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika ateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi mwisomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda. Oya ntibizokoroha ko kubera turabona ibiciro vy'ibidanda vyaduze cyane ku giciro kiri hejuru cyane gose. Ndabona ko isukari ugiye mu mafungo baza ko tuza gukenera isukari ku bwinshi. Kuko dusabe bene wacu b'indongozi nubwo bara abakirisu badufashe kuri gikorwa kuko ni ukwezi kumwe gusa tarenga niho twosaba ako karusho isukari gwiriye. Abo ni bamwe mu bayisilamu bo mu Rumonge bigana ibibazo bafite muri kuno kwezi kw'amafungo batanguye kuri wa 11 ntwarane. Bafite ikibazo c'ibiciro by'ibifungurwa bibafasha muri kuno kwezi kweranda. Mu isoko nkuru ya Rumonge kuri wa 11 kwezi kwa gatatu igiciro c'ibiharage cari hagati y'ibihumbi 2,500 n'ibihumbi 3,800 bivuye ku bwoko bwavyo. Umuceri ugurwa hagati y'ibihumbi 3,200 n'ibihumbi 4,200. Umutigiri w'ibijumbu canke imyumbati wavuye ku bihumbi 2 uja ku bihumbi 5. Ikiro c'ibiraya cahora ku 1,500 kigeze ku bihumbi 2. Ifu y'ingano ikogwamwo icapati, imikate n'ibitumbura yavuye ku bihumbi 3,600 ija ku bihumbi 3,800. Kubera ukwezi kw'amafungo vyitezwe ku biciro by'ibifungurwa bizobandanya kuduga kuko biba bikenewe cyane n'abayisilamu basanzwe bagwiriye mu gisagara ca Rumonge kigira kabiri mu bwinshi bwabo inyuma y'umugwa mukuru wa Muyinga. Mu gihe c'amafungo abayisilamu bakunze gufungura cyane cyane umuceri, ibihingurwa mu ifu y'ingano n'ivyamwa kandi abifise bagasumira canke bagasangira n'abafise uburyo buke. Uyu muyoboke w'idini rya Islamu twamusanze ku musigiti mukuru wa Rumonge niwe yadusiguriye igituma ibifungurwa bizimvye. Burundi zibaze kuko Burundi zikirenga ngavye nk'akarorero nk'ubu ibitoro byarabonetse mugabo ntibavyorosha b'imiduga nabo baca baguma urumva bagumye bafata mu bihe ibitoro bitariho ntibapunguza usanga iyo mizigo nk'iyibonetse kugira ngo ushinga hano ngaho mu Rumonge umenga biragora. Iruhande y'ivyo mu Rumonge muri kino kiringo nabyeze ahubwo benshi bariko barasozera itera ry'ibiharage basanga kandi kuronka amafunguro bitaboroheye. Babona tugiye mu mafungo isukari tutuze aho tuzoyikura, ibiharagi byaraduze, umuceri waraduze, ingorane kusa kweri. Tusaba batuzanire basi n'agasukari. Kazi n'ibiharagi bizimvye ariko turabibona. Isukari ndayo tubona, izimbe basi tuyibone. Uyu mukenyezi ati hari kizogorana kubera ubukene bw'isukari. Ida kuzogorana kujya kubera ubukene ni bwinshi. Kuyironka mbona umenga nubwo Imana bwonyene Imana nizo dufasha kugira tuyifunge tuyishobore. Ico bita idaku ni imfungurwa bafata y'izuba rirenze ziba zigizwe hanini n'ivyamwa, ubuyi canke icayi bikenera isukari, ibikozwe mu ifu y'ingano n'utundi dufungurwa tworoshe. Uyu mugabo we ivy'isukari asa n'uwavyibagiye mu rugo iwe. Isukari coco bavuga nti nakayobera abahinga kubera yuko agenda amaze nk'imyaka 2 n'abana babakuyemo banywa amazi kabisa. Ego kuko nabandi basigaye bakora ubu bakoresheje amaji umva yuko naho nyene ni ngorane kubera yuko bica bituma haba ingorane kuko bijya biji navyo nyene bitera ingwara. Rero cyo bivangana wa musuru abantu banywa urumva ni ngorane zindi zingaruka mbi ku magara y'abantu. Isukari aho mu Rumonge itangwa n'abajejwe intwaro ugasanga mu muryango barose nk'ibiro 2 bizomara ukwezi. Baratonda iyo yabonetse bamwe bakaronka abandi bakabura. Abo bayisilamu basaba abajejwe intwaro ko agasukari bahora bahabwa ku mutumba canke muri quartier ko kongerezwa. Basaba kandi abakirisu babana ko bobahebera ako gasukari kugira ngo amafungo yabo agende neza. Mugabo isukari iza kutugora cyane kubera isukari ribone bufuma badufasha basi n'abayisilamu batazi isukari bakaduha ibiro 2 canke 3 uko babibona kugira bidufashe n'iminsi mikeya. Urongoye umuryango w'abayisilamu mu Rumonge mwarimu Nijimbere Ramadani ntiyibagira kwibutsa abayisilamu ko gusangira hagati y'abifise n'abafise amikoro make bitegerezwa kubaranga. Nk'urongoye abayisilamu yo mu gikongo tuma tukora imisi yose ubu bafise umurengera arafasha abatashoboye kugira ngo nabo nyene bashobora amafunguro bafise ivyo bafungura ni sukari bayironke nabo nyene. Rero nkuko twakikoreye imyaka yose n'uno mwaka niko tuzobigenza. Aba bayoboke b'idini rya Islamu mu Rumonge bati nubwo ibifungurwa bizimvye ibwirizwa ryo gusangira tuzoryubahiriza.
bizokunda none ubwira uzocureka gusangira n'umubanyi ngo kubera ibifungurwa bizimvye ubironse muzosangira uko bingana mu bisangira uko nyene birakunda kuko ni ibintu nyene ni ibintu biva ku mana birakunda vrema bibe bikeya tubisangire byinshi nuko nyene tubisangire mugabo kenshi ibintu byo kurya da probleme kweri birimo bo bukeya tukaja dusangira turi benshi ndangorana. Ku kibazo c'isukari abayisilamu basaba ko bohabwa ikwiye, uwurongoye komine ya Rumonge Augustin Minani abemerera ko n'iyo isukari yaboneka bazofashanya n'uburongozi bw'abayisilamu mu Rumonge kugira ngo bige neza ukugene agasukari kokongerezwa kandi kagashikira abayisilamu baba bagakeneye cane cane mu gihe c'amafungo. Thierry Ndayishimiye urakoze kudusomera iyo nkuru. Mu gihugu c'u Rwanda naho mu karere ka Rubavu imiyaga y'igihuhusi yarayisenyuye amazu arenga kuri 15. Uwo muyaga wononye n'imirima y'abanyagihugu nk'uko umenyesha amakuru Gloria Tuyishime yabibonye ari ku rubuga. Ijwi rya Amerika rigere mu murenge wa Mudende mu kagari ka Bihungwe twasanze zimwe mu nzu zasenyutse bikomeye, izindi zagiye zivaho ibisenge, imwe mu myaka y'abaturage yangiritse ndetse n'amashyamba. Twasanze kandi bamwe mu baturage bagerageza kurokora tumwe mu twasigaye mu matongo yabo nubwo byasaga naho ari ntatwo, ndetse kubera umuyaga bashakishaga ngo barebe ko babona bimwe mu byatwawe nawo. Ukuri nako bamwe mu baturanyi b'aba baturage bageragezaga guha ababo bahuye n'ibiza umuganda basanasana inzu zangijwe. Ijwi rya Amerika ku ikubitiro iraganira na Nzabakurikiza Theogene, umubyeyi w'abana 7 utuye mu mudugudu wa Mwirima muri aka kagari ka Bihungwe. Umuyaga waraye usenye inzu ye. Utembereye muri iyi nzu ubona ko nta na kimwe yasigaranye kuko byose byatwawe n'umuyaga. Yatubwiye ko byagenze. Nari nagiye gusenga arambwira ngo inzu zanje ziragurutse, hari izuba nta kibazo c'induza kiriho, ibiza ngeze mvuye ku rusengero ngeze hano sanga byabaye guca niko nabisanze n'umuyaga gusa, nta mvura yakitse. Bandumyeho ngo inzu yanje zirasenyutse ari umuyaga, abana n'abaturanyi banje bari gutabaza ngo iwanje haragiye. Kugeza ubu Nzabakiza nta afite ho kurambika umusaya uretse kuba muri iri joro ryakeye abaturanyi babatije aho kuryama, kuko ndababaye mfite abana 7 nabuze ahandi nabacumbikisha. Bamwe bari kuja mu baturanyi ubundi andi tugafunga hano kaba mu kibanza, ni ukubashira mu baturanyi aho baraye bakararaho, abandi bakagira tukaba turi hano mu rugo turi kwirogosha amahema. Nta abaturanyi. Hategekimana Innocent afite abana, atuye muri aka gace. We byabaye umwihariko kuko umuyaga ntiwasize n'itafari rimwe rigeretse. Umugore we n'umwana bari mu rugo ubwo uyu muyaga wabibasiraga bibaviramo gukomereka. Kwihomamye n'ikibazo hagati ya miliyoni 3. Wenda ngeje kuyikingana yasigaye kwitaha gusa. Niho twageze uko twabyakiriye twagirutse n'ikigeza kamwe mwanduhoza. Ko n'umugore wanjye yahungabanye, n'umwe nagenzete. Ibyo bajanye ngo ibyasigaye nuko. Uyu muturage yongera kuvuga yuko ashenguwe n'igihombo yahuye nacyo kuko nta bundi bushobozi afite bwo kongera kubaka. Asaba ingunga none kargo terateranya se umuntu akabona igihombo agashiraho. Hari ikintu cy'umuntu akoraga ino kargushakisha. Nibyo nakoraga. Umva mwaka byarama. Cheka Kagame hari aturenganuye nta bundi bushobozi mfite imbere n'inyuma naha ndindi ubu n'abaturanyi barikundana n'utwo kujya ngo pe nukundenganura. Umucuruzi w'ibirimo umuceri, ifu n'amakara muri aka gace Uwizeyimana Brigitte nawe yatubwiye ko ntacyo yasigaranye yewe n'amafaranga yarabitse mu iduka rye umuyaga wayatwaye. Yatubwiye ko agereranyije yaba yahombye ibihwanye n'agaciro k'amafaranga 150 y'u Rwanda. Ubwo rero mu rugo ni mu Rutsiro nari ngondesheje uko mara kongera ko nayo gukondesha birangoye. Turasaba leta ko yadukondesheza bakaduha n'udufaranga tukongera tugakora. Abana tutongeye dusibwe twagiye dufata ko tujye gusabiriza si ikibazo. Dufite ubwungenge bw'ubuzima kuntu twako nta byo kujya dufite turacumbitse. Benshi muri abaturage batunzwe no guca inshuro bakabona ibibatunga. Basobanuriye Ijwi rya Amerika ko kongera kubona ubushobozi bwo kubona uburaro ari ikibazo. Bose basaba leta ikintu kimwe. Basaba ubufasha budufasha. Wende duhaye mabati. Ijwi rya Amerika yavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu Bwana Murindwa Prosper twamubajije icyo kwikubitiro bagiye gufasha abaturage nuko yadusubije. Ariko natwe tugahita dukorana na Minisiteri ishinzwe imicungire y'ibiza n'ibikorwa by'ubutabazi n'inema. Tukayishyikiriza raporo, haba hari nayo igira stoke ya reserve
ubu izo nizo procedure turimo ubu ngubu kugira ngo minema idutabare, harimo nk'amabati n'ibindi yashobora kubona muri stoke yayo, ibindi tukazakomeza kugenda tubikemura gahoro gahoro. Uyu muyobozi wongeye kuvuga yuko bitewe n'umuyaga mwinshi ugaragara mu duce twegereye ishyamba ry'ibirunga, aka karere gafite gahunda yo gusanura amazu afite ibisenge bishaje kuko ariyo yibasirwa cyane. Yanagiriye inama abaturage cyane cyane batuye muri aka gace kuzirika ibisenge muri ibi bihe by'imvura ivanze n'umuyaga. Buri muturage wese akwiye guhora yiteguye ko ibiza bishobora kumugeraho, hanyuma akareba ibiri mu bushobozi bwe akabikemura. Kuzirika ibisenge by'inzu, abatarabikoze cyangwa abatarabikoze neza babikore bihuse. N'iyo inzu yaba imaze igihe kinini cyane, kongera kuzirika igisenge ni inshingano. Uretse amazu y'abaturage yangiritse, amashyamba agiye akikije aka gace ndetse n'imirima y'abaturage nabyo byangiritse. Mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize mu ntara y'Uburengerazuba habaye ibiza byahitanye ubuzima bw'abaturage barenga 100. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rihuza abantu diaspora. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye imwe mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Burundi, umurwi utari ku ruhande rw'umushingamateka Gatongwasa wamuvanye ku buyobozi bwawo. Gwasa yasubirijwe Nestor Girukwishaka yatowe ejo kuwa Mungu biciye mu ikoraniro kaminuza ryabereye ku murwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Ibindi kuri no nkuru na Elojuri Kaneza ari Nairobi muri Kenya. Ahanyane mutwije mu ruhare iyo iminota twahawe kuyivemo muri habandi bayitwambure muri habandi mudukunde Abo n'abashinga amateka bashigikiye mugenzi wabo Agatongwasa ku burongozi bwa senere bariko basorwa n'igipolisi bariko bagerageza kwinjira habereye ikoraniro kaminuza ryo kuri uyu wa Mungu. Nestor Girukwishaka asanzwe ari umukozi mukuru mu bushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu yarahije nabi abaciye umugani ko atawusomera induru zivuga. Yatorewe manda y'imyaka 5 kurongora uwo mugambwe wari umaze umwaka urenga uri mu njyane. Yavuze izagiye kwihatira harimo kwitegurira amatora yimirije. Ni ngombwa rero twitegurire no kuja mu mahiganwa ya politike yimirije. Ndabasabe rero nidusubire gutakaza umwanya mu mari n'amajambo atagira mvura aducanishamwo, ahubwo dufatane mu nda. Turazi twese kuri umugambwe wacu CNL ukomoka kuri nyakwigendera umuhisi twabuze tutanse Engineer Gauturemi, mukaba muzi neza ko yaharaniye demokarasi ngeza buntu, aharanira kunywanisha abarundi, yiyamiriza agacinyizo aho gaturuka hose n'ubuzima bwiwe mbere aremera rutanga. Ndabatumire rero mwese kugendera iryo ragi yadusigiye. Agatongwasa iryo koraniro ryabaye adahari. Mu kiganiro cihariye ha Ijwi rya Amerika ari Nairobi muri Kenya yemeje ko atatumiwe. Avuga ko ryahonyanze amategeko kuko abaritumye ko batari babifitiye ububasha. Rwasa yemeza ko atabwo batewe no kubona hatowe indongozi nshasha z'umugambwe yashinze. Abagiye baragira ibyo bagira muri kahise si ibyo mwese muzi bakurikiwe nande. Ibi by'uno munsi bitaniye none nabijya bageze muri 2009 muri 2011 bitaniye. Nicyo bakangishanya ko ari kwica, icyo bakangishanya ko ari gufunga ubutazopfa ninde. Ntabapfunza abandi ubu nabo bafunzwe. Uwopfunga uyu munsi wewe ejo we ntiyopfunga. Nibaza ko nibigwanisho bitafisa agaciro, nibashira ibirenge hasi biyumvire ineza y'u Burundi aho kwiyumvira ineza y'akagwi k'abarundi. Abatorewe kurongora senere ariko nabo nyene hari impungenge bafise zirimo abantu bafungirwa ubusa, abarundi bakiri mu buhungiro n'ibindi. Mu gihugu cyacu hari abantu bafunzwe benshi bazira ibya politiki. Turabasavye nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, mudufungurire izo mfungwa zose za politike, muhereye ku nyangamugayo nyinshi zifungiwe kuba ziyoboka umugambwe senere. Hategurwe neza ukundi impunzi zohungurwa atagahato. Abantu bose bahabwa amabanga hakoreshejwe ubushobozi. Murengere nyene icubahiro akahitiye kampinga yanje canke ka mwana wa mama. Mu bisanzwe bikorwa byose vya senere vyari vyahagaritswe kuva mu kwa gatandatu 2023. Umushikiranganji w'intwara yo hagati Martin Teretse yasiguye ko yashatse kwirinda imishamirano yo kwaduka hagati y'impande zibiri zitumvikana. Mu mpera z'ukwa 12 President Ndayishimiye yavugiye mu kiganiro mu ntara ya Cankuzo mu buseruko ko nawe yari kubigenza uko iyaba mu kibanza ca Niteretse. Cyaro cha senere amaraporo jewe daronka y'imigambwe yose ingene bimeze. Niwo mugambwe nsigaye mbona urimo amacakubiri hagati yabo
umugabo nawe umugabo mu rugo iyo urugo rwawe ururetse rukabamwo injyane ruca rugayika ugaca uvuga urumva ngo n'uw'inyuma y'urugo yaje kunyononera mbere reka naje yaranyandikiye ndakubwira ndabiravye amategeko yose umushikiranganji ivyo yakubwiye byose wokora mbona naje yomba umushikiranganji nivyo nari kukubwira rwasa muvunira akagohe n'amanyanga n'ubuswaganyi n'ubuhemu butagira n'izina mbere uriko urakora ibintu nk'ivyo uri umutware nawe uriko urahemukira abagushize none ejo abarundi nibagira ingendo bose yo guhonyanga amabwirizwa n'amategeko ubwo Burundi buzoba ubwande ko umukuru w'igihugu yavuga ngo wariyamirije ngo amakudeta ngo ibiki n'ibiki ku byabaye hariya za Niger n'ahandi yirabiye hirya ati genda mugire ibyo mugira hariya muri senere ejo ko mbona ibibazo ari byinshi ubu nawe bomutembagaza ko numva umenga ntibanezerewe cyane nuko ibintu byifashe mu gihugu yoheza akaririra nde canke abantu beza bakavuga ngo iki urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu bihugu vya Afurika na rwasabereye umunywanyi rugabisha ko rushobora kwitwarira leta y'u Burundi hamwe itomurenganura. Martha Karua yari yitoreje mu kibanza c'icegera ca perezida muri Kenya mu matora y'ibihumbi 2022 yavuze ku izina ryabo nawe yahaye ikiganiro cihariye ijwi rya Amerika. We urge the authorities in Burundi to desist from unwarranted interference with CNL. Turinginga abategetsi mu Burundi kureka kwivanga mu itunganywa rya senere bubahiriza agateka kazina muntu na demokarasi. Umugambi utavuga rumwe n'ubutegetsi ufite inguvu n'inkenerwa muri demokarasi ifatiye ku migambwe myinshi kandi bituma abanyagihugu b'akarere n'isi yose bavyungukiramo. Kwa 2026 ukwezi guheze Rwasa yari yandikiye umushikiranganji w'intwara yo hagati amusaba gukoresha ikoraniro ryo gutorera inyishu ibibazo biri mu mugambwe. Inyishu yahawe ijwi rya Amerika ryabonye yaramuhebuje mubwira ko senere itemerewe gukorana bugingo n'ubu. Uwo mugambwe ukomoka kuri FNL yahoze ari umuhari w'inyeshamba z'abahutu umwihariko usangiye na CNDD-FDD uri ku butegetsi wamuvuga ko amatora yo mu 2020 wayibwe imbonanya naho sentare yubahiriza ibwizwa nshingiro yawuhebuje ku kirego watanze. Eroje uri kaneza muri iyo ntara ya Kivu ya ruguru isaba rero president w'igihugu ca Congo Felix Tshisekedi guhindura abayobozi b'igisirikare ca Congo FARDC. Ino nkuru ya Jimmy Shukrani bakomera turaza kwigaruka ko makuru yacu ari imbere. Ngende ndabibukije muri make ko igisirikare ca leta ya Sudan cyamirije agahengwe ko ku kiringo ciramazani mu rugamba kirimwo n'abiyonkoye muri leta. Hanyuma muri Afrika y'Epfo naho amatohoza yerekana ko umugambwe uri ku butegetsi ANC uzotakaza ibibanza bitari bike mu n'amashinga amateka mu matora yo mu kwezi kwa gatanu bikaramuka bigenza uko buzoba bubaye ubwa mbere kuva Nelson Mandela ashikanye uwo mugambwe ku butegetsi haraheze imyaka 30. Muri Ethiopia naho leta y'ico gihugu n'abaserukira leta yo mu ntara ya Tigray no musi kwa mbere bagiranye ibiganiro bigamije gutorera inyishu ibibazo bigisigaye kuvyerekeye gushira mu ngira amasezerano yo guhagarika ingwano yatewe ko umukono mu kwezi kwa11 ko mu mwaka w'2022. Mu karere mwavyumvise yuko mu Burundi co kimwe n'ahandi mu Rwanda hose kw'isi hose hatanguye ukwezi kw'amafungo bita Ramazani kuba Islam bose aho bari. Abayisilamu rero muri ko muratwumva kw'ijwi rya Amerika ekipe yose twifurize kuzogira ukwezi kwiza kw'amafungo aho muherereye hose. Nino ngaha duce dusozerera amakuru twari tubafitiye kuri uno mugoroba kuri mikro muri studio ya 5 kw'ijwi rya Amerika mwari kumwe na Diana Ninahazwe muhinga bw'ivyuma ba Rio Engineer bari kumwe na Nadia Taha bakoze kw'izina rya bagenzi bacu tubikebanuye twifuriza ijoro ryiza. Tuze twongera ejo mu bindi biganiro mu kurindira muze murakubitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi zacu Facebook ni VOA radio yacu. It's a MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.